kubona ubwizigirwa bw'Imana sivyo birenforce fidelité. Kubona ibitangaza vy'Imana sivyo birenforce fidelité dufise ku Mana. Ababisirayeli n'abandi bagiye bahemukira Imana naho babonye ubwizigirwa bwayo. Kenshi Imana yarabibutsa ubwizigirwa bwayo kugira ngo ibagumize hafi yayo, kandi kugira ngo ibagumize mu isezerano. Kuko ni nkuko ayikira babwiye ati niko je mwabonye ubwizigirwa bwanje kuko imuja kugerageza izindi mana ataco zamariye abandi banyamahanga, kuko imuja kugerageza ubundi buzima igihe je mwabonye ko ndumwizigirwa ku buzima bwanyu, kuko imuja mu bindi bintu. Ariko hamwe no kuba barabonye ibitangaza vy'Imana ntivyabaye ibihagije kugira ngo bibakipinge muri alliance. Ikintu kidufasha kuguma mu isezerano kigomba kuza kirengeye. Yesu ashimwe cyane. Ibitangaza biratwatsamo umuriro, ibitangaza biradushiramwo igishika ku Mana, ibitangaza birazana excitement mu buzima bwacu mu gihe kanaka, ariko ibitangaza ntibihagije kugira ngo bitumaintain muri alliance. Hari igihe usanga ingene twamenye Imana n'ingene twamenyeshejwe Imana ari mu buryo bw'amategeko, amabwirizwa, ibihano n'ubwoba bwo guhanwa, n'amabwirizwa uko twigishwa amabwirizwa 10 kuva tukiri abana batoya. Ariko iyo gukurikira Imana kwacu kudahagaze ku rundi rugezo rw'ubwenge muri hejuru burengeye ubwoba, haragera igihe umwana w'umuntu ubwoba bugahera. Rero uno mwaka ndagomba ugaruke uhovisite, Yesu ashimwe cyane, engagement yawe ahantu ihagaze n'ikintu yubakiye ko icarico. Bona sifuwe sana.